mbega ibyiza, mbega ibintu bitangaje, mbega umunezero twakiriye mama Burundi gushika amahoro hano mu gihugu cyacu, hano mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Ariko aza aramutsa ababyeyi numva ko bamunezererewe. Wow. Muca mwumva uwushitse muri kano kanya. Mama Burundi yashoboye kuba yashitse muri kino kibanza, nkuko mubibona aje yerekana agashimwe. Tayari. Wow. Murane ko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aje aberewe. Murane ko ishusho ari nziza cane y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nyene icubahiro Angelique Ndayishimiye. Mbega nibihe bikurikira, tubandanye tubaha amakuru, mwebwe mubandanye kugumana natwe. Check some. Yes. Biranezereje cyane, uyu ni mama mugira neza. Mbega ibirori ntari bwabone, mbega ibirori mbonye bwabonye amaso yanjye. This is Mr. Van. Wumva yuko n'umuziki wo kumwakira wamaze kuba wokwikuba nyinshi. Mbega ibi amateka ariko murabona yuko President Dami yakiriwe iteka ridasanzwe hano ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Mbega abantu tuvugana ni saa 1 z'agatondo. Urabona ko ahantu bamaze gushika mu kibanza twakiriramo icyubahiro Premier Dan. Raba bantu hano ku kibuga amaboko hejuru atangira gushimira kubiri agashimwe k'abereye arakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashikara mu makungu agashimwe ka kabiri yagawe n'amashimwe amateka akarongera muri amashimwe amateka ageze hariya Ubwongereza amaboko hejuru yakira n'abamusinzi yakira abantu amajana atanu hari muri Amerika Ubwongereza yakira abashika igihumbi abafati abakenyezi n'abahizi ubushimira abakurikirana n'abavuga bagashima ko yakoze akitanga bigashimira aho rero agashimwe ka mbere yatahawe ibyo naso. Yes, nkuko mibona mama Burundi muri kano kanya tukerekeza akanyamuneza kadasanzwe ahagaze ubona ko akunzwe
yaje mu modoka imwe idasanzwe kari bwaboneke ubutaka bw'uburundi. Mbega ibyiza, mbega ibintu bitangaje, mbega umunezero twakiriye mama Burundi gushika amahoro hano mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, nuko twamwakiriye neza mudasanzwe. Kandi abantu isinzi bishikiye mu marembo y'ikibuga cyacu cyiza cy'indege baje kumwakira, bariko arahimbaza Imana bagashimye yajaza. Mbega umunezero, mbega ibihe Uburundi butazigera bwibagira kuva buba. Reka ndabake mukurikirana urugendo. Murabona abantu isinzi bamaze kuba bishikiye mu marembo baje kwakira mama Burundi. Mama Burundi baje si mama Burundi gusa, ni mama Afrika. Umurisho w'ingoma niwo washoboye kuba wamwakiriye muri kino kibanza. Murabibona mbega ibihe by'umunezero. Aba bantu bashitse ngaho kuva sizere z'agatondo, ajazanye agashimwe ariko yazanye ubushimwe bubiri budasanzwe hano ku isi, budashobora kuronka umuntu uwo ari we wese. bakiziganya urubarasohoka neza. Amanya kabiri yakorogeye bajya mu Bwongereza, aho rero yakorose mu kushisharo cy'inama nshingamateka ya Bwongereza, ko bamaze kubasigurira ko byagenze, akitanga agashima amagara y'abantu bakoze ibitari bike tumushimire umubyeyi wacu. Ibi mwabiboneye aho abenegihugu bashobora kuramutsa umutegetsi nk'uwo adasanzwe bisanzuye bari impande yiwe, ata muntu ashobora kubasunika. Mbega ibintu byiza, mbega ibintu bibereye ijisho. Reka rero yarose ubushimwe ibikwiye kugira ngo aritanga atiziganya mu bijyanye n'amagara y'abantu, mu gufasha abana bari bavukanye ubugari baragurutse bagenda barabakora neza, abandi babafatiye uruhumyi rw'amaso barabotera barasigurira bitandukanye yagiye akora byatumye aronka ubushimwe. Kubane natwe bakunzwe Agateka. Mama Burundi, mama Makongo, turagushima rero n'iteka ateye igihugu, kandi bakora ubushimwe ari igihugu ari igihugu kigabanye kuba gusa. Ubushimwe n'ituri kamagakuye muri Amerika mu cyicaro mpuzamakungu ONU, akagira akajya mu Bwongereza. Yesu nk'uko mubibona hano turi hamwe n'itakurishani, abantu baje kumwakira n'isinzi ry'abantu benshi cyane bashoboye gushika ngaha muri kino kibanza cyo kwishani. Abantu benshi cyane bariko baravuga ati ikibanza kiruzuye, baje kumwakira. Icyicaro cya ONU akakabira kuye mu Bwongereza, leta y'amashyaka isanzwe ikorera y'Ubwongereza. Amaboko hejuru, amaboko hejuru, amaboko hejuru, amaboko hejuru, amaboko hejuru, amaboko hejuru, arabereka, ariko arabereka amaboko hejuru twese, amaboko twese hejuru, abereka ubushimwe. Namabukire neza mama Burundi. Aho rero reka atazanye ubushimwe bubiri yakuye mu mushaka mpuzamakungu ONU, akandi nako gakuye hariya
ubwongereza amashyi menshi ariko arakabereka yazanye ubushimwe bubiri mwabibonye ariko arabereka aradukunda kandi icyakora nabyo birashinga nkuko mubibona babandi bagendesha ibirato bifite amapine hano ari muri kino kibanza bishimye nakabijya uyu munsi kabaye nakabijya katari kameze imbere y'ibitandukanye y'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Angelique Ndayishimiye nabone ko aya gateke yashoboye kuba yahishikiye ariko arabaramutsa umubyeyi wacu murabona muvuga ku kanagiti bakuye ku cyicaro mpuzamakungu cya Ubumwe bwa Amerika aho abasirikare bakoze bakitanga bakishyira mu bikorwa by'iterambere kandi byinshi akagira kabiri yakorose hariya mu Bwongereza aho n'abashaka bisanzwe bikorera nako yakorose kandi yafashije ku bijyanye n'amagara y'abantu kandi yarakoze ibitari bake birashimwa birabizi yuko yafashije abatari bake ko abantu bahuye bakaza baje kuraba ibi byiza mutandukanye n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'Uburundi aje azanye abahinga b'abaropera murabyuko barasaruha ibibondo yabafashije akana abadogiteri b'abahinga n'abanyamwuga b'ibihumbi ibibondo ikaba mu Burundi gusa no mu bihugu tuhagire barateguye nk'uko mubibona aha tugeze kuri Université y'u Burundi aho nawe abanyeshuri bakazi tubandanye ivyigwa tutaje kwakira nyine icubahiro umutambukanyi w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi abantu bakubise baruzura ibarabara rwose ryuzuye no kuza kwakira nyine icubahiro umutambukanyi mwiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi murabibona yuko ari agateka bisanzwe n'iteka n'icubahiro ibesha iyi ni agateke yashoboye kwishikira ku rubuga abona Mr. Vibe ari hano kugira bakurikiranire amakuru bagenda kurikira araza ikirire ariko aza aramutsa abavyeyi numva ko bamunezerereye aja aherekejwe n'umwana wiwe